ibihe bya none mu bihugu n'intara z'igihugu uvyitondeye neza ukavyihweza birimo amananiza atandukanye, injyane n'izamano, amacakubiri n'ayandi mabi menshi, bimwe bimwe ukanabisangamo ibintu bibi bibishe rwose bishobora guhanga kumenyesha amakuru ategerezwa gutanga inkuru mu buryo buguma n'umwitwarariko w'ineza budaciye ku kuri, kuko ineza yose itibakiye mu kuri yereza ku busaza. Mu bihe byacu haraharawe gushikiriza nkana amakuru menshi atari tukigaragaza information, bikavanga akarenganyo kenshi kari mu buzima bwa misi yose bugendereye abantu, ibyo twita les injustices sociales, bikavangamo n'itituka ry'imico, ivyumviro by'abandi n'abandi bikarondera kwiyugara no kwiyugarana muri ibyo, bikugarana mbere no muri ibyo ababihurumbira, icyo twita polarisation des opinions, bikaza no biravyara vyimika inzangano muri politike, mu kibano, mu migwi y'abantu. Ivyo byose n'ibindi vyinshi vyohakwa gutuma bitoroha kubamenyesha amakuru kugumana ukwizigira utayegaye. Uretse ko umenyesha amakuru ashobora gusanga akorera ahantu hatorohereza umugambi w'ubutumwa bwiwe, usanga haca hiyongeramo n'uburyo bw'ubuhinga, ubumenyi, ubundi buryo bw'ubushobozi bw'amafaranga bwategerezwa kunganira mu gikorwa cyiza cyo gutanga amakuru. Iyo bikeneye usanga umwuga wiwe utoroha, agatanga amakuru ushobora gusanga arayo kuba nk'amakuru y'amacanira gusa, amakuru atuba ku buzima bw'abantu mu bwiyunge bubavyaramo isaniramutima n'iterambere ry'ukuri. Iterambere ry'ukuri atari iterambere ry'ikibirira. Burya twese turavuga iterambere mugabo sinzi ko dufise igicapo kimwe c'iterambere, vision imwe y'iterambere. Uyu munsi ukabona ingene iterambere abantu turyiyumvira n'itunga jewe ivyanje n'abanje, nitwiyumvira iterambere bwa mbere rishingiye ku neza rusange, twese tubera ko ni matrice ituduzga ikatudugiriza hamwe, twiyumvira rya terambere rivuga mu muntu bw'ukwiwe rigaca rivyara gutabuka kwa sosiyete itabukamo kubiri, abaguma batera urumenga baraduze ku iterambere ry'ubuzima kuba mu gihugu bwiza, n'abandi buguma bwimika hakavyarwa ca kinogo c'umutunzi yitwa atagira izina mbere y'Imana n'umworo yitwa Lazaro. Iryo si iterambere ry'iterambere ry'ikibwira. Uyu munsi tukabona yuko ahandi iwacu turakeneye gukabura umutima wo gukomeza kumenyesha amakuru asubira kuvyara mu bantu umwitwarariko w'ico twita ineza rusange, niyo sa ishobora gutuma abantu baronka aho bashingira iterambere ry'umwe ry'imigwi n'imiryango, igihugu kikadugira rimwe. Hejuru y'uko kumenyesha amakuru ari umwuga mu yindi, kumenyesha amakuru k'umukatolika ari umuhamagaro n'ubutumwa. Le journalisme, plus qu'une profession, est une vocation et une mission. Votre métier de journaliste, c'est plus qu'une profession, c'est une vocation, c'est une mission. Muri bigene tuba mu bya misi yose dutegerezwa gutanga inkuru z'ibintu uko bimeze n'ubumenyi dutegerezwa kumera neza gusumba, mbere tugashikira kumera neza ko byomera neza gusumba Yesu kugira ngo atubere ingufu z'ukwizigira no gutsinda ukuri kwe gutsinda mu mwijima w'urubanza. Izaya yatweretse yuko ukwizigira kutuvyaramo ngo ingufu z'uyu munsi ziguma ziriho, ariko n'ingufu zitwerekeza kuri vision y'inyinya. Vision y'umukristo igarukira kuri 40 na 60, iyo ni intango igarukira hariya mu gihe ihindukira Yesu Kristo mu nazo. Sinzi ko ibyo turavuga igisebe cyo kwemera ihindukira Yesu Kristo, ko tumenya ko
kubifatanya n'ubuzima bwacu uyu munsi kugira ngo tujye tubyaramo ingufu zo kutembera kuzimirira mu binyoma ahubwo tukagumana intumbero zo gushikana muri ubu buryo. Hari ibyifuzo twifuza twizigiye, harimo amaviziyo dufise mugabo ubwo turarondera kugira ngo icyo Imana idufitiye umugambi umuhango mwiza tukacizigira gishobore gutaha iwacu. Ukwizigira rero kurimo ukugira umutima mwiza w'icyifuzo kiri imbere mbona neza hariya, ariko tugaca bibyaramo ingoga z'ukurondera kubwira icyo cyiza yitezereje iki. Umwizero ugashingira ku mbona kazoza ishingiye ku kwizigira umuhango w'Imana, kuko Imana ni benshi. Ukwizigira ntigutituka ngo kuzimire naho hoba hari kukuguruza. Inema y'Imana ituma umuntu aguma ateranye mu mutima no mu ngiro intsinzi y'ineza ku nabi, intsinzi y'ukuri ku kinyoma, intsinzi y'ubuzima ku bupfu. Umuntu ari kukwizigira ntiyigira yemera guheranwa n'Imana. Muri bino bihe nanjye bidasanzwe by'ingorane zitari nke mu by'imibano, politiki, ibidukikije, ubuhinga, ubutunzi, abamenyeshamakuru b'abakristu barashobora kugira ingo zitari nke z'ukwizigira, kuko ubwa mbere na mbere umukama ari kumwe natwe, umukama ari kumwe natwe uko biri kose. Hari ukungene kumenyesha amakuru mbega byarugananiwe mu kugomba kudandaza no gutanga amasuku y'ibintu bisa nabi, ibintu bya mikibara, sigaye mbona uyu munsi n'ingene hari abantu basigaye boga bose ntibamenye yuko bariko barakamira mu coze shetani. Ukabona ingene abantu basigaye boga bagashyira ibintu ku marezo sosiyo, ukibaza uti none muye icyatuza mu misangasangire ari ikintu ariko arabibabura kandi muze muraba bijya bintu byose birimo ibintu byo sexuel kandi byo depravation sexuelle nibyo bintu usanga bivugwa n'abantu benshi bitubereye byica isi. Papa Francois bari bakubwira ati naho woshikiriza inkuru y'ibintu bimeze nabi, siga umwanya wo gushobora kuvugamo kwerekanamo ibindi bintu bishobora gutransforma ivyo bimeze nabi. Hakabaho ukurondera inkuru, ugutanga amafe, ariko mbere